ijambo yawe kristo, reka jewe mbitwiyo ucemo kugira ngo ukomeze kuvomerera ubwoko bwawe. Reka mbigikoresho kristo yesu nkoreshe, maze uganirize ubwoko bwawe. Ibisigaye data nyakubahe Imana ukomeze kubana na buri wese. Amajambo yawe mwama herekezwe n'ibimenyetso n'ibitangaza, kugira ngo ijambo ryawe ritume duhinduka, tunahindukire, tuguhindukirire, kugira ngo dukomeze kuba gushaka. Mw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana ugiye kubana natwe. Urakoze kuri Imana ugiye gukora ibidasanzwe mwami ku bwoko bwawe. Izina ryawe rikomeze gutazirwa rero. Ndasengeye buri wese mwami zakumva amajambo yawe, zamuhindure, maze nyakubaha Imana buri wese yumve hakwiye no kuguhindukira. Ibisigaye uzogere no kubagwaye, kuko ijambo ryawe rirambwira ngo iyo uvuye imitima uvura n'imibiri icitse intege, imibiri igwaye, imibiri dendebukiwe, nayo uyivure mw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe rero. Kuri uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane. Uje kutuganiriza kuki muri iyi minsi nkunze kumva abantu benshi ngo abakristo barakora ibyaha. Abakristo nibo bantu ba mbere bariko barakora ibyaha muri iyi minsi, ariko ntabwo ariko kuri. Umukristo aba yarakijijwe, aba yarabaye umukristo by'ukuri, ntabwo agaruka rero ngo aze gukora ibyaha ukundi. Rero uwakora ibyaha ntabwo aba arakizwa, aba ari mu rushengero muga ntaba ari umukristo, aba yinjira mu idini ry'abakristo riboneka ko ari ry'abakristo mugabo ntabakijijwe. Tuvyumvikaneho neza kugira ngo tubashe gutahurana. Reka dusome amajambo y'Imana aboneka muri kino gitabo c'intumwa y'Imana Yohana, ni mu gice ca 4. Ngiye gusoma mpereye ku murongo wa 10. Mpereye ku murongo wa 10 ndaza gusoma kugeza ku murongo w'26. Ariko mbere yuko nsoma nongere ndakwibutse, urabona aka kantu kari kuri screen yawe, aka kantu mengo nagakwego, urabona uko kuntu kariko karagira, niko nawe uza kubikora. Ariko imbere yuko bikora ubanze ufata akanya urabe iyi video basi n'imiburi umunota umwe, kuko nuyiraba umunota umwe biza gusaba iyo subscribe igomba ndakwinginge ukoze ntizociva, kuko iyo uyikoze utaravye video n'umunota umwe biragaruka bigaca bivako, naho dushaka ko video ntuyibona kubera ko ntiwafasha akanya ngo urabe video tuba twashyize ko umunota umwe. Ariko iyo uyu munsi nimba ugiye gufata ingingo uvuga ngo ngiye kumusapotinga kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri benshi, ukaba ugiye gufyonda kuri iryo jambo ryanditse ko sabone canke subscribe, biza kugusaba kuraba video n'imiburi n'umunota umwe, kugira ngo ibyo uzo wakoze ntibizoce bivako, kugira ngo uzahora ubona notification dushize ko video. Rero tuguhaye kaze mu kubikora. Aka kantu kari kuri screen yawe mu kuboko kw'ibubafu, urabona ingene keko rabigenza, niko uza kubigira kugira ngo bice bigenda neza. Dushize ko video izahora igushikira mu ba mbere. Yesu nabahezage. Dusome rero ijambo ry'Imana. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe n'intumwa Yohana, igice ca 4 kuva ku murongo wa 10 kugera kuri 26. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. Umurongo wa 10 haravuga ngo Yesu aramwishura ati yuba waruzi ingabire y'Imana ukamenya n'ugusavye ngoma utwo kunwa uwariwe, nawe uba umusavye nawe akaguha amazi y'ubugingo. 11 haravuga ngo wa mugore aramwishura ati mugenzi, ko ataco kuvomesha ufise kandi riba rikaba ari rirerire, none ayo mazi y'ubugingo uyakura hehe? Mbega urutasogokuruza wacu Yakobo yaduhaye iri riba, yanwa amazi yaryo ubyiwe n'abana biwe n'amasho yiwe. 13 haravuga ngo Yesu aramwishura ati unwa kuri ayo mazi wese azosura kugira inyota,
ariko unwa amazi nzomuha ntazosubira kugira inyota namba gushika ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. 15 haravuga ngo uwo mugore aramubwira ati mugenzi mpase ayo mazi sinze ngire inyota kandi sinze ngaruke kuvoma ino hose. Yesu aramubwira ati genda uhamagare umugabo wawe uheze ugaruke ino. Uwo mugore aramwishura ati nta mugabo ufise. Yesu aramubwira tuvuze ko kugize ngo nta mugabo ufise kuko wari ufise abagabo batanu. Izina ry'Imana yacu niryongere rihabwe icubahiro. Murakaza neza kuri My Family Niyo Nkuru TV, turabaramukije amahoro y'Imana. Nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza. Yesu nakomeze kubahezagira. Turanezerewe kandi tunezejwe n'ubuntu bw'Imana. Mana wo mwijuru nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nizere ko mumeze neza. Imana ishimwe cyane. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Twongeye kugirirwa ubuntu n'Imana. Imana iratwemereye ko twongera kugaruka hano kugira ngo twongere tuganire ku majambo y'Imana. Yesu nakomeze kubahezagira. Tugiye kuganiraho gato kuri uyu munsi wa none. Yesu aduhana umugisha. Tubanze dusenge kugira ngo tuganire iyi minota mikeyi. Turagushimiye Imana Data Rurema, Imana Muremyi w'isi n'ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye kukomeje kutugirira ubuntu, ukomeje kutuba hafi, ukomeje kutwitaho no kutwitwararika. Izina ryawe nirikomeze gutajirwa, izina ryawe nirikomeze guhimbazwa. Ntaco turi mwami, ntaco turi co, ariko turagushimira kuri umunyembaraga muri twebwe. Ntaco twoshobora, ntaco twobasha kuvuga utadushoboje. Bana natwe nyakubahwa Imana kuri uyu munsi wa none muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Ndasengeye buri wese agiye kuzakumva aya majambo yawe Kristo. Reka jewe mbitwiyo ucemo kugira ngo ukomeze kuvomerera ubwoko bwawe. Reka mbigikoresho Kristo Yesu nkoreshe, maze uganirize ubwoko bwawe. Ibisigaye Data nyakubahwa Imana ukomeze kubana na buri wese. Amajambo yawe mwama herekezwe n'ibimenyetso n'ibitangaza, kugira ngo ijambo ryawe ritume duhinduka, tunahindukire, tuguhindukirire, kugira ngo dukomeze kuba gushaka. Mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana ugiye kubana natwe. Urakoze kuri Imana ugiye gukora ibidasanzwe mwami ku bwoko bwawe. Izina ryawe rikomeze gutazirwa rero. Ndasengeye buri wese mwami zakumva amajambo yawe, zamuhindure, maze nyakubahwa Imana buri wese yumve hakwiye no kuguhindukira. Ibisigaye uzogere no kubagwaye kwijambo rye rirambwira ngo iyo uvuye imitima uvura n'imibiri icitse intege, imibiri igwaye, imibiri dendebukiwe nayo uyivure mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe rero. Kuri uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane. Uje kutuganiriza kuki muri iyi minsi nkunze kumva abantu benshi ngo abakristo barakora ibyaha. Abakristo nibo bantu ba mbere bariko barakora ibyaha muri iyi minsi, ariko ntabwo ariko kuri. Umukristo aba yarakijijwe, aba yarabaye umukristo by'ukuri, ntabwo agaruka rero ngo aze gukora ibyaha ukundi. Rero uwakora ibyaha ntabwo aba arakizwa, aba ari mu rushengero muga ntaba ari umukristo, aba yinjira mu idini ry'abakristo riboneka ko ari ry'abakristo mugabo ntabakijijwe. Tuvyumvikaneho neza kugira ngo tubashe gutahurana. Reka dusome amajambo y'Imana aboneka muri kino gitabo c'intumwa y'Imana Yohana, ni mu gice ca 4. Ngiye gusoma mpereye ku murongo wa 10. Mpereye ku murongo wa 10 ndaza gusoma kugeza ku murongo w'26. Ariko mbere yuko nsoma nongere ndakwibutse, urabona aka kantu kari kuri screen yawe,
aka kantu mengo nagakwego urabona uko kuntu kariko karagira niko nawe uza kubikora, ariko imbere yuko ubikora ubanze ufata akanya urabe iyi video basi n'imiburiburi umunota umwe, kuko nuyiraba umunota umwe biza gusaba iyo subscribe igomba ndakwinginge ukoze ntizociva, kuko iyo uyikoze utaravye video n'umunota umwe biragaruka bigaca bivako naho dushaka ko video ntuyibona kubera ko ntiwafasha akanya ngo urabe video tuba twashyize ko umunota umwe. Ariko iyo uyu munsi nimba ugiye gufata ingingo uvuga ngo ngiye kumusapotinga kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri benshi, ukaba ugiye gufyonda kuri iryo jambo ryanditse ko sabone canke subscribe, biza kugusaba ko uraba video n'imiburiburi n'umunota umwe kugira ngo ivyo uzoba wakoze ntibizoce bivako, kugira ngo uzahora ubona notification dushize ko video. Rero tuguhaye kaze mu kubikora. Aka kantu kari kuri screen yawe mu kuboko kw'ibubafu urabona ingene keko rabigenza ni kuza kubigira kugira ngo bice bigenda neza dushize ko video izahora igushikira mu bambere. Yesu nabahezage. Dusome rero ijambo ry'Imana. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe n'intumwa Yohana, igice ca 4 kuva ku murongo wa 10 kugera kuri 26. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. Umurongo wa 10 haravuga ngo Yesu aramwishura ati yuba waruzi ingabire y'Imana ukamenya n'ugusavye ngoma utwo kunwa uwariwe, nawe uba umusavye nawe akaguha amazi y'ubugingo. 11 haravuga ngo wa mugore aramwishura ati mugenzi ko ataco kuvomesha ufise kandi riba rikaba ari rirerire, none ayo mazi y'ubugingo uyakura hehe? Mbega urutasogokuruza wacu Yakobo yaduhaye iri riba yanwa amazi yaryo ubwiwe n'abana biwe n'amasho yiwe. 13 haravuga ngo Yesu aramwishura ati unwa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota, ariko unwa amazi nzomuha ntazosubira kugira inyota namba gushika ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. 15 haravuga ngo uwo mugore aramubwira ati mugenzi mpase ayo mazi sinze ngire inyota kandi sinze ngaruke kuvoma ino hose. Yesu aramubwira ati genda uhamagare umugabo wawe uheze ugaruke ino. Uwo mugore aramwishura ati nta mugabo ufise. Yesu aramubwira ati uvuze ko kugize ngo nta mugabo ufise, kuko wari ufise abagabo 5 ariko ufise ubu si umugabo wawe, ivyo ubivuze ukuri. Uno mugore aramubwira ati mugenzi ndabona kuri umuntu uvugishwa n'Imana, basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi, ariko mweho mugira ngo Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengera. Yesu aramubwira ati nyizeranye na wanje igihe kija kuza si kuri uyu musozi canke Yerusalemu muzosengera data. Mwebwe musenga ico mutazi, rero dusenga ico tuzi, kuko agakiza gaturuka mu Bayuda, ariko igihe kija kandi kirashitse niho abasenga b'ukuri bazosengera data mu mpwemu no mu kuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Imana ni mpwemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Nyamugore aramubwira ati ndazi ko meshi azoza yitwa Kristo, uwo azozira niwe azoduserurira byose. Yesu aramubwira ati ni jewe nyene turiko turavugana. Imana nidufashe cyane. Nayo majambo y'Imana ngomba kutuganirako iminota mikeyi cyane, ntabwo ndabatevya sindabatindira, ni minota mikeyi cyane. Yesu abahezagire. Ngomba kuvuga iki rero uyu munsi wa none? Iyo twumva ngo abakristo barakora ibyaha, mbega kubera iki? Uyu munsi dutunze abantu benshi binjiye mu mashengero muga batagiye gukurikira Kristo. Dufise abantu benshi bari mu mashengero wanashaka bafise n'ibikorwa byinshi bayoboye, bafise ibyo bayoboye mu matorero, bafise ibyo bajejwe mu mashengero, mugabo saba Kristo. Abo nibo bariko baratukisha izina ry'Imana yacu. Imana wo mwijuru nidutabare, nibo bariko baratukisha izina ry'Imana yacu. Uti kubera iki?
amajambo y'Imana twumvise uyu mudamu yari kaganira na Kristo Yesu. Yaramubwiye ngo unywa kuri aya mazi azokongera kugira inyota ukundi, ariko kunywa ku mazi nzomuha ntazosubira kugira inyota ukundi. Ngaho baradisikita baraganira, ariko baza kugera ahantu uyu mudamu aramubwira ngo mbega ko basogukuruza bavuga ngo kuri uyu musozi no gusengera, abandi nabo ngo Yerusalemu, mbega weho nihe? Amen. Mugo uyu mudamu uduze haruguru gatoyi, Yesu bari bamaze kugana, yamubwiye ngo banza usubire muhira uzana umugabo wawe ndaguha ayo mazi nawe nyene, mu yandi majambo nawe nyene ayanyweko. Umugore aramubwira ngo nta mugabo ufise. Yesu aramubwira ngo uvuze ko kuko n'uwo mwararanye si umugabo wawe. Imana idufashe cyane. Mu yandi majambo yari yumvise ko ivyabamwo hari ubibona, ariko ico ari guca akora ntiyari kubaza aho gusengera. Icari gukorwa yari gusaba, yari guca bugufi kavuga ati kumbe wa muntu arabona ko ntwara abagabo b'abandi, wa muntu arabona ko ndi maraya, wa muntu arabona ko niba. Kumbe Imana ivyo nkora byose irabibona. Kumbe naho naje kuvoma amasaha hari Imana inkurikirana. Kumbe naho niba nkinyegeza abantu ntibamenye ko niba, kumbe Imana irambona. Kumbe naho nsambana nkinyegeza abantu ko nsambana, kumbe Imana irambona. Imana idufashe. Kumbe naho ndi umurozi nkinyegeza abantu nkabaryarya ntibamenye ko ndi umurozi, kumbe Imana irambona. Ico ari gukora n'igikamaze kumva ivyo bantu b'Imana, ikintu cyane ari gukora yari guca aca bugufi agatakamba abwira Imana ngo Mana mbabarira ivyo nkora, mbabarira ivyaha vyanje. Imana idufashe. Mugihe yihutiye kubaza aho gusengera, none vy'ukuri aho gusengera hari hakenewe mu gihe atari bwakizwe, atari bwamenye by'ukuri agakiza icarico. Yesu wacu nadutabara. Amen. Yarakwiye kubanza guca bugufi. Imana wo mwijuru niduhana umugisha. Imana ishimwe. Mugabo yihutiye kuvuga ngo mbese nihe wewe wemeza ko aho gusengera heza arihe? Amen. Uyu munsi rero turafise abantu benshi bari mu rushengero kandi ntibatinya kwegera ameza, ntibatinya kuririmba, ntibatinya gukora ibintu byari byo byose, kandi bitwa abakristo ntibatinya kubikora. Mugabo ntibigeze bakizwa. N'abaririmbi bafise amajwi meza, bararirimba abantu bagafashwa bagahezagirwa, mugabo ntibigeze bakizwa. Abo bantu baruze mu mashingiro, baruze mu matorero. Bantu b'Imana, Mana yo mwijuru nidutabare cyane. Mana yo mwijuru nidufashe. Cuti yanje dusangiye urugendo ruja mu ijuru. Banza ukizwe wemerere Kristo. Amen. Je mpora nibaza nti yaba twari dufise nk'inimero ya Satani, twohoze tumuhamagara mu hageze mu rushengero, tuti ngo tubane hano muri iri shengero, muri iri koraniro. Waja kuririmba twaba tuti uyu suwa, kuko Satani nta gituriye uvuga ati na wewe. Imana idufashe na wewe. Amen. Imana idutabare cyane, kuko Satani araza biwe kandi n'Imana iraza biwe. Usibye ko Imana uyu munsi itagihanira ivatire kugwafu n'ururo bikurane, igihe cyo kugenya bazosobanura urwafu n'ururo. Bene data, nubona umuntu runaka akoze icyaha cyangwa kumva ngo yaramuririmbye, ukaza wumva abantu bakavuga ngo yaramuririmbye akomeye, hari abagabo kuri aya marezo yose nkunda kuvyumvana ngo yaramuririmbye akomeye, ngo yasambanye, yari umukozi w'Imana akomeye. Ubibwirwa niki ko yari umukozi w'Imana akomeye? Ubibwirwa niki ko atari umukozi wa Satani? Mbega Imana yaramuguhishuriye, waramusengeye, Imana iramuguhishurira, irakubwira ko yari umukozi w'Imana. Ubizi gute ko atari umukozi wa Satani? Imana idutabare. Ngo yari umuririmbyi akomeye, ngo yaririmba abantu bagahezagirwa. Wari ubizi ko na Satani kuririmba bitanga? Kuririmba Satani arabitanga kandi abantu bakaririmba. Kandi uyu munsi aho abohereza muri ayo madini, abantu ngika muri ayo mashengero,
genda muririmba ariko nimwaheza mugaruke iwanyu, mugaruke musambane, genda muririmbe nimwaheza kuririmba mugaruke iwanyu, mukora ibindi byaha byose ariko mwaririmbye. Nta gitangaza kirimo rero kubona uyu munsi Satani yarinjiye mu nzu y'Imana, ni birasanzwe. Bandi dufaye birasanzwe kuko n'isi igeze, ni igihe kigenda kitwegereza, n'ubu isi genda igera ku musozo. Amen. Ibihe bya nyuma bigenda bitwegereza, nico gituma dukwiye kuba maso. Imana idufashe cyane. Ariko reka nivugire kuri uyu mudamu. Yesu aramubwira ngo igihe kirageze. Yesu kubera agomba bamusenga mukuri no mu mpwemu. Imana ishaka abayisenga rero mukuri no mu mpwemu. Inshuti yanjye y'umusaruro usanga urugendo ruja mu ijuru. Imana ni mpwemu, ariko irashaka abayisenga mukuri no mu mpwemu. Wewe rero uri kurasenga Imana uyifata nk'ibisanzwe, umenye ntacyo bigutwaye, ugatukisha izina ry'Imana yacu. Reka ndakubwire ngo igihe kizagera kandi Imana iziyerekana ku bakoreye Imana mukuri n'abatayikoreye mukuri. Imana yacu ni mpwemu, igomba abayisenga mukuri no mu mpwemu. Imana idutabare. Haleluya. Bantu b'Imana, nico gituma uyu munsi ndaguhanura ngo nugomba gusenga, nugomba kubaha Imana, ntuze wishimikiza idini, kuko idini ntirigeza abantu mu ijuru. Idini ntirizokugeza mu ijuru. No. Idini ntirizokwiga ari kugeza mu ijuru. Idini ni inzira ducamo, kandi muri iryo dini dushobora guhuriramo n'ibibazo, tugahoramo n'ibigeragezo, tugahoramo n'ibintu byinshi. Mugabo iyo wowe ugomba kubaha Imana ukayisenga mu mpwemu no mukuri, aho uri hose ubasha guhamagara Imana ikakumva. Imana rero ntibayisengera mu idini, bayisengera mu mpwemu no mukuri, kubera mu idini n'abapagani bariyo, abapagani baruzuyeyo. Imana idufashe cyane rero, tugomba gusenga Imana mukuri no mu mpwemu. Imana ibahezagire, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugubwa neza muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen.